Kurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no shena. Shikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Tubazaniye amakuru yihuta kubahoza ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu turiko turavugana akaba ari mu vyuma bimufasha guhema. Abaganga bamaze gutakaza ikizere ko General Alain Guillaume Bunyoni azosubira mu ibohero gupfungirwayo ubuzima bwiwe bwose nkuko vyemejwe na sentare y'u Burundi, akaja gupfungwa ari muzima kubera kiriko birashikira General Alain Guillaume Bunyoni. Birateye agahinda kandi birababaje cyane. Ico bikoze ni icigwa gikomeye cyane ku bategetsi bari mu mabango no munsi biyumva ko bakomeye ko bahambaye. Umuntu wese akubita ijisho wa Alain Guillaume Bunyoni aca korora mosozi, yobaha umugore wiwe, abana biwe. Abaganga bariko baramukurikirana. Hari n'uyundi mugwi w'abaganga b'abahinga bavanywe i Bujumbura bagiye guhamvya bagenzi babo bari Igitega kuraba uko bogarura General Alain Guillaume Bunyoni. Uno mwanya turiko turavugana akaba ari muri koma, akaba yamaze guta ubwenge. Bamwe batanguye kuvuga ko Bunyoni yoba yamaze gucikana, nta cizere gihari ko Bunyoni ashobora kugaruka agatora mitende. Ivyo rero bikaba biriko biraba mu gihe twababwiye ko hari ibintu vyenyegeje inyuma y'ubugwayi bwa General Alain Guillaume Bunyoni. Twababwiye ko hari umwe mu bategetsi mu rwego rwo hejuru mu gihugu c'u Burundi banse ko General Alain Guillaume Bunyoni aja kwivuza, bavuga ko ari uruyeri kugira ashobore gutoroka ibohero. Baramwanyira ko avugwa. Bunyoni amagara yiwe aratosekara cane, ariko umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru avuga ko Bunyoni adashobora kurekugwa ngo aje kwivuza kubera ko ngo yoba ariko arakoresha iyo trike canke wo mutego kugira ashobore gutoroka ibohero. Bunyoni araremba gushikaho amagara mu kitse no mwanya akaba ashobora gupfa umwanya wari wose kubera ko baramutebanye kumukura mu ibohero ry'Igitega ngo baje kumuvuza, bavuga ko ari ivyo ariko arigirisha kugira atoroke. Ivyo rero vyatumye Bunyoni agwara cane, araremba. Yarabanje kumera nk'umuntu w'umusazi, abaja kumurorera akacanyegera munsi y'igitanda, abagiye kumushira imfungurwa akavyanka akaja munsi y'igitanda akanyegera. Ariko mu nyuma vyaraje gukomera, aratubwenge, araremba bikomeye. Habayeho gusemerera gukomeye cane ko mashira hamwe yigenga ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu kugira ubutegetsi buve kwizima bwemere ko General Alain Guillaume Bunyoni ajanwa kuvugwa. Ariko bamujanye n'ubundi igihe cahise kubera ko uno mwanya turiko turavugana abaganga bariko barakora ibishoboka vyose, ariko bamwe babona ko Bunyoni adashobora kugaruka. Ariko harakoreshwa ibishoboka vyose. Abaganga b'abahinga bavuye i Bujumbura bamaze gushika Igitega. Yajanywe mu bitaro n'igifyo c'abapolisi ndetse nabo mwiperereza bamucungereye umutekano ku rwego rwo hejuru cane. Uno mwanya turiko turavugana ahagwariye mu ibohero ry'Igitega, yarahawe ikibanza c'iteka nk'umuntu akomeye muri urgence canke aho bakira abantu bakitswe n'amagara baremvye cane. Ariko uno mwanya tuvugana nta cizere cuko General Alain Guillaume Bunyoni azogaruka agasubira gupfungwa mu ibohero ry'Igitega kubera ko bagiye kumujana ibintu bisa nkaho vyamaze kurenga. Uno mwanya turiko turavugana umubonye wese akorora mosozi, agahinda karamwica, akavuga ati ivyo bakoreye General Alain Guillaume Bunyoni umwe mu babimukoreye nawe bizomushikira umunsi umwe wonyene abone ko ivyo yakoreye Bunyoni ari kibi kibishe. Abantu basangiye urugamba, abantu bagwanye bagafata igihugu bakashika ku butegetsi binyuze mu biganiro. Abantu Bunyoni yakoreye imyaka n'imyaka nibo bariko baramwitura bino bintu. Ivyo bariko barakorera Bunyoni bibabera icigwa ko nawe ejo bashobora kuzokwisanga muri ico kibanza. Mu nkuru z'ubuheruka twari twababwiye ko tuzobaha amakuru y'idonido ku mugore wa Perezida Ndayishimiye ngo yararahiye ararengwa ko Bunyoni adashobora kurekugwa. Marazi ko hari inama y'abajenero twababwiye yabaye yo kwiga ku kibazo ca General Alain Guillaume Bunyoni. Iyo nama yiga ku kuntu Bunyoni nk'umuntu yagwaniye igihugu, nk'umuntu yaharaniye ko CNDD-FDD ishika ku butegetsi, nk'umuntu yakoze ibishoboka vyose mu kugwanya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza muri CNDD-FDD murazi ko bamwise imboneza y'amaho, ariko bamwe ntibavyemera. Abo batamwemera rero hakaba harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu vyo Perezida Nkurunziza yari yasavye nuko bamwe mu bantu yarashize kuri liste barimwo nka Bunyoni bategerezwa guhabwa ibibanza bikomeye mu gihugu. Ariko Bunyoni we ntiyemeye icibanza yahawe nk'umushikiranganje wa mbere, ahubwo yumva ko ari we yabaye umukuru w'igihugu. Ivyo sivyo tugira tugaruke ko, ariko tugira tugaruke ku matati ndetse n'indyane zadutse mu mugambwe CNDD-FDD
ziri no mu vyatumye General Lengiyome Bunyoni uno munsi ashobora kugwara ntabone uwumuvuza, uno munsi ashobora gupfungirwa ahantu akicwa n'agahinda gushikaho abaye nk'umusazi. Uno munsi muri CNDD FDD hari icuka kibi cane, ari naco catumye bamwe mu bihangange vyo muri uyo mugambwe vyiganjemwo abajenero bahoze bagwana bakoze inama idasanzwe yo kwiga ku kibazo ca General Lengiyome Bunyoni. Kubakurikiye inkuru y'ubushize twababwiye ko hari inama y'abajenerali yabaye, ariko iyo nama ikaba yari kwiga ku kibazo ca General Lengiyome Bunyoni kugira harabwe uko Bunyoni ashobora koroherezwa akaba ashobora kurekugwa, ariko agashirwa ko condition amatungo yiwe yaramaze kuyanyagwa n'ubutegetsi. Umuryango we muri kino gihe uri mu bukene butagira izina gushika naho ubura n'igitoro co kuja kumusura hagwariye mwibohero ry'Igitega. Ariko iyo nama y'abajenerali ikaba yari iri kwiga ku kuntu General Lengiyome Bunyoni nubwo yagirizwe ivyaha bikomeye ashobora kwakwa inguvu zose afise yoba bamucungera umutekano. Hari n'abari batanze iciyumviro c'uko Bunyoni yogirwa nk'umusazi kugira ntazoshobore kwiyumvira neza canke kuba ashobora gupanga akarere nk'uko muri CNDD FDD babivuga, kuko yagirizwe ivyaha bikomeye n'ivyo vyo kugomba kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kumutembagaza. Ariko kubera ko ari umwe mu bantu bakomeye muri CNDD FDD kandi bafise ico bavuze mu gihugu, baravuze bati hokogwa ibivyari byo byose ariko Bunyoni akarekugwa, kuko gupfungwa kwiwe ni ikibazo gikomeye mu gihugu, ariko nanone no gupfungurwa kwiwe akaba ari ikibazo gikomeye kuri Perezida Ndayishimiye. Niho twababwiye rero ko haciye haduka Angelina inyuma yaho iyo nama y'abajenero ibaye, hakaba impari zidasanzwe kumvikana bikanka ko Bunyoni arekugwa canke abandanya gupfungwa. Bamwe baravuze bati napfungwa ariko apfungwa imyaka mike, afungwa nk'imyaka 5 umukuru w'igihugu amuha ikigongwe arekugwe. Abandi bati napfungwa imyaka 10, abandi bati narekugwe ariko yakwa inguvu zose ashobora gukoresha kugira ashobore kubandanya imigambi yiwe yarafise yo kwikiza umukuru w'igihugu ndetse no gutera coup d'etat. Ivyo byose byaragirijwe, ni ibintu vyagiye bikunda kunyegezwa, ariko amakuru mwene nkaya n'amakuru adashobora kunyegezwa. Ivyo rero vyarabaye impari zikomeye cane kuri ivyo biciro vyo mu mugambwe CNDD FDD. Mu nyuma nibwo Perezida Ndayishimiye yava muri iyo nama yajumariwe yabuze ico akora, kubera ko kurekura Bunyoni ni nko kwiyahura, n'urupfu rwiwe, kuko Bunyoni nyene yagerageje kumugandagura nk'uko vyavuzwe no mu rubanza rwa Bunyoni. Ariko ivyo ntivyatangajwe mu binyamakuru, n'amasoko yacu atandukanye twagiye tubikuramwo yemeza ko mu vyo Bunyoni yagirizwa harimo no kugomba kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu, ndetse iyo mupfumu akaba yoba yari Ndayishimiye, ariko Bunyoni akaba yaramuhindukije akamwigarurira. Ivyo ni ibintu vyinshi vy'uruvangitirane vyabaye mu rubanza rwa Bunyoni, ari navyo biriko biramugaruka uno munsi akaba agiye gupfira mu maboko y'abaganga bamufise uno mwanya turiko turavugana, kubera ko habaye impari mu kumurekura kugira aje kwivuza. Haje gufatwa ingingo rero ko Bunyoni yorekugwa. Itegeko ryatanzwe n'igihangange ku isonga ry'igihugu ariwe Evariste Ndayishimiye. Iryo tegeko ritangwa ariko Bunyoni yamaze gusinzikara bimwe biboneka. Uno munsi bamwe bakavuga ko atacizere gihari ko ashobora kuzosubira gutora Kamitende. Umugore wa Perezida Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye, binavugwa ko uno munsi ari watwaye igihugu, kubera ko atangingo nimwe ishobora gufatwa, ingingo zikomakomeye Angelina Ndayishimiye atazigizemwo uruhare. Angelina Ndayishimiye uno mwanya uno munsi turiko turavugana ahanganye bikomeye n'umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi. Uyo Angelina akaba akura uwashatse agashiraho uwashatse, uwo aterekwa ntashobora kuja mu kibanza gikomeye. Angelina ariko arapfa ikintu umushikiranganje w'ubutungane, ivyo navyo tuzobigaruka ko mu makuru yacu hanyuma, kubera ko n'amakuru hateye ubwoba kandi yakomeye cane, aho mu makuru Angelina Ndayishimiye ariko arahangana bikomeye n'umushikiranganje w'ubutungane, kandi akaba mucungishije ijisho, aracunzwe cane mu mushikiranganje. Harikekwa ko hashobora kuba ikintu kidasanzwe mu Burundi, ivyo navyo tuzobigaruka ko. Ariko tugaruke kuri dossier ya General Lengiyome Bunyoni. Iyo dossier ndetse n'ivyavugiwe muri iyo nama yagizwe n'ibihangange vyo muri CNDD FDD yashikiye Angelina Ndayishimiye ayitera utwatsi. Yaratutse bikomeye umucance wiwe General Neva, amubwira ko bamuhenze bikomeye, kandi abo bariko baramuhanura ko Bunyoni yokoroherezwa, abansi biyo batamwipfuriza kubaho. Yaramubwiye ati uwo uriko urorohereza yagomvye kukwica, kandi ishava afise n'intuntu afise n'abamuyoboka
kumurekura ni ikintu gikomeye cyane nawe ubwawe itazogusiga. Niba ukunze Bunyoni kurusha uko wikunda, murekure canke umworohereza ibihano. Ariko nimba wikunda kandi nawe wifuza kubaho, murekere muri uwo munyororo kuko nico yahisemwo. Bunyoni ntitumwanka ariko twebwe aratwanka. Nimba yaratekereje kugukura ku butegetsi, akiyumvira ko yo kuvana ku butegetsi akaba yo no kugira nabi, akaba yaragize iciyumviro cyo kukwica, ukumurekura kwiwe n'urupfu rwawe. Bamwe bati ivyo Angelina Ndayishimiye yavuze canke yagiriye inama mu mugabo wiwe nivyo kuko Bunyoni ni menace kuri President Ndayishimiye. Bunyoni aja gupfungwa, hari benshi babihombeyemwo, hari bamwe mu bo bafatanije uwo mugambi, abenshi baracari no muri leta, nubwo President Ndayishimiye yabonye ko atabakura bose carimwe, agenda arakura umwe ariko biraboneka ko nubundi abafatanije na General Ngiyome Bunyoni baracahari. Vyarabaye imari zikomeye cyane. Angelina ararahira ararengwa ko adashobora kwemera ko Bunyoni yoroherezwa igihano canke akugwa mu mabanga canke akugwa mu munyororo agakurikiranwa ariko yidegembya. Ibi byose babonye ko ari umutego ukomeye bashaka gutamwo President Ndayishimiye. Umugore ararahira ararengwa avuga ko adashobora kwemera ko uyo Bunyoni ari kugwa canke agabanirizwa igihano yahawe cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Yabwiye umugabo wiwe ati nimba wikunda rekera Bunyoni mu munyororo, nimba wiyanse naho ubwo nyene urabaye icimazi kuri Bunyoni, ubwo Bunyoni ari kugwa nawe wenyene uzocumenye yuja. Ivyo nivyo vyabaye. Ivyari ibiganiro bihinduka uruvangitirane rw'ibibazo ndetse no kwibaza byinshi. Bamwe bati ntibikunda ko Bunyoni arekugwa, abandi bati rekura Bunyoni amahoro aboneke mu gihugu. Uno munsi rero President Ndayishimiye ari hagati nk'ururimi, yarabuze ayacira n'ayamira. Bunyoni we ivyiwe biri mu marembera. Bunyoni umwanya n'umwanya murashobora kumva ko yapfuye. Muti rero ayo makuru y'ivya Bunyoni aravahe akaja hehe? Kubakurikiye inkuru twababwiye ibintu bibera muri CNDD-FDD, ni inkuru twabashikirije mu minsi iheze. Sinakera ni inkuru twabashikirije mu minsi iheze. Twababwiye ko Bunyoni havuzwe ko yatorotse ibohero agahungira mu gihugu ca Tanzania. Nyuma yaho iperereza ryatanguye gukwiragiza amakuru ko hari ibihuha bivuga ko Bunyoni ariko arigwaza kugira ashobore kuva mu ibohero ahunge, kuko abona ko atayindi nzira ishobora kumufasha guhunga. Ivyo rero vyanatumye ateba kujanwa mu bitaro, araremba bikomeye gose. Kuri uno mwanya turiko turavugana akaba ari mu vyuma bimufasha guhema, yataye ubwenge, ntazi yari. Benshi bati Bunyoni amagara aramukiza. Turaza kubigaruka ko tubashikiriza ubutumwa twavanye aho agwariye mu ibohero ry'Igitega, aho umugwi w'abaganga uvuye Bujumbura amaze kuhashika kugira urabe ko urokora General Ngiyome Bunyoni. Muri iyo nkuru twabashikirije yavuga iti Bunyoni yatorotse ibitaro. Angelina yategetse ko asubizwa mu ibohero, yanse ko apfungwa. Inama y'abajenero iyo nimwe mu nkuru twabashikirije imaze gukurikirwa n'abatari bake. Twayishize ko ku igenekerezo rya 12 za kuno kwezi, akaba ari inkuru mwakunze cyane, ariko tukaba twababwiye ko tuzobashikiriza n'ibindi kuvyo twamenye nyene ku byavugiwe muri iyo nama y'abajenero, ari navyo turiko turabashikiriza kuri uno munsi. Iyo nama y'abajenero nk'uko twabikubwiye ibyavugiwemwo ntabwo bashoboye kumvikana gucofatwa nk'ingingo y'ukurekura canke kugumiza mu General Ngiyome Bunyoni, kuko buri umwe wese yatanga icumviro ciwe, ariko abajenero benshi bahuriza ku kuba Bunyoni yorekugwa. Inyuma yaho iyo nama ibaye, icumviro cashikiye Angelina Ndayishimiye agitera utwatsi avuga ko ivyo bidakunda, aca avuga ko hako Bunyoni yorekugwa Angelina Ndayishimiye arahunga igihugu, maze neva agisigaranamwo n'uwo Bunyoni. Yaravuze ati nimba wikunda rekera Bunyoni mu munyororo apfungwe nk'uko sentare yavyemeje, ariko nimba wiyanka rekura Bunyoni, ibizokurikira ntuzombaze. Ivyo rivyo ni bimwe mu vyabaye. Ivyo rero vyarakomeye cane gushikaho Bunyoni agwara karemba, ariko hakaba imari zikomeye. Bamwe bati agomba gutoroka ibohero, abandi bati araremvye. Bunyoni yarabaye ikibazo gikomeye cane mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inkuru ziva mu ibohero ry'Igitega ntizihumuriza habe na gatoya. General Ngiyome Bunyoni yinjijwe ibitaro ku munsi wa 4 w'icenda Gitugutu 2025 ku bitaro vy'akarere Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Ngiyome Bunyoni yaciriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose yagirizwa
guhungabanya umutekano w'igihugu, akaba rero yaranagirijwe ibindi byinshi nko kugomba kwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi n'ibindi byinshi cyane bitavugirwa hejuru. General Ngiyome Bunyoni arakitswe n'amagara ku rugero ruteye amakenga, aho bamwe batanguye no kumubika bavuga ko yoba yamaze kwitaba Imana ari uko abaganga bariko baragerageza. General Ngiyome Bunyoni yataye ubwenge, ari muri koma, ntashobora kuvuga, ntashobora guhema neza, ari mu vyuma bimufasha guhema. Abenshi bavuga ko amagara ya Bunyoni ageze ahabi. Amagara ya General Ngiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere, akaba n'uwarazwi cyane mu butegetsi bw'u Burundi, abandanya gutosekara cyane ubw'amasoko mu baganga ndetse no mu bajejwe umutekano batandukanye batubwira ko atashizire gihari ko Bunyoni azosubira mu ibohero ari muzima. Umwe mu bamubonye akavuga ko uyahoze ari umugabo akomeye mu gihugu, yaryamitswe mu cumba c'iteka mu gisata c'indembe c'ibitaro vy'akarere ka Gitega, aho ariko aravurirwa bikomeye. Ico gisata rero c'indembe ni kizwi nka urgence canke emergency, akaba ari mu cumba cizwi nka intensive care unit canke ICU, no kuvuga ahantu haba hari abantu baremvye cane badashobora kwifasha kubaho, aho baba bari mu vyuma bibafasha guhema, bakurikiranwa n'abaganga umwanya ku wundi, umunota ku yundi. Uya duhaye ubutumwa avuga ati umurwi w'abaganga waratowe kugira ngo ukurikirane amagara yiwe, niko atomora akongera koko umutekano wongerejwe bikomeye mu bitigiri vy'abapolisi n'abakozi b'iperereza by'igihugu barongerejwe kugira abacungere ko uyahoze ari gihangange adashobora gutoroka. Ariko nubwo batamwizera ko agwaye, uwo araremvye cyane gose, umwanya n'umwanya ubuzima burashobora kumucika. Kubwa rimwe mu masoko mu buvuzi ritashimye kwivuga izina, amagara ya Bunyoni ngarageramiwe cyane. ntaratora ubwenge nubwo abaganga baguma bamukurakuranwa ko bamuvura. No kuvuga haraza umugwi w'abaganga b'abahinga bagakurikirana abaganga batandukanye, harimwo abavura ingwara za diabete, harimwo abavura ingwara zo mu mutwe, harimwo abavura ingwara zitandukanye zose. Baraza bakaraba ko hari uwogira icamenye ku bugwayi bwa General Ngiyome Bunyoni, bose bajumariwe. Iryo soko rero ryemeza ko Bunyoni aremvye cane, ku Imana wa 12 Gitugutu umugwi w'abaganga bakomeye wararungitswe gufasha abariko baramuvura Igitega. Uwo murwi ukaba wavuye Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu. Uwo rero akaba uwo mugwi waje nyuma yaho babonye ko bimwe bafata minenegwe ko Bunyoni ariko arigwaza kugira toroke, babonye ko umuntu ashobora kubaca mu minwe kubera ko ameze nabi cyane. General Ngiyome Bunyoni yarungitswe akuwe mu ibohero rikuru rya Gitega, arungikwa mu bitaro by'akarere vya Gitega muri ico gisagara nyene kuwa 4 uwo 9 Gitugutu 2025. Inyuma yaho amagara yiwe yagumye asinzikara cyane. Iryo bohero rikaba riri Gitega ku birometero bishika 100 uvuye i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Uretse ko Bunyoni yari umuntu w'igihangange, abaharanira hagati y'akazi na muntu ndetse n'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyitiro vya politike, no Mutama Claver Mbonimpa yasemereye avuga ko amagara ya Bunyoni ameze nabi. Ariko ubundi Bunyoni yari gupfira mu ibohera, abantu ntibamenye vyabaye. Ivyo vyarashikiye abanyepolitike bagwanye ubutegetsi batari bake, ndetse n'abagwanyije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mwarabonye vyashikiye General Cyril Ndayirikiye, ndetse n'abandi benshi bagiye bagwa mu munyororo, bikaba akamizwe n'ingoma, kandi ubutegetsi bwabigizemwo uruhara. Gusa kuko Bunyoni ari umwe mu bantu bakomeye kandi yagize influence ikomeye muri politike y'u Burundi, ivyiwe vyaravuzwe cane, ubutegetsi buragondozwa, buremera buramujana mu ibohero, buramujana mu bitaro. Ariko ivyiwe byari vyamaze gukomera cyane, ari naco gituma abaganga vyabananiye gutora ingwara Bunyoni agwaye no mwanya. Byatanguye ari ingwara y'igisukari, ariko no munsi tuvugana Bunyoni agwaye ingwara zirenga 10 kubera ko aragwaye ibintu vyinshi. Abaganga bajumariwe ntibazi ico kumuvura, baravura iki hagacaduki. Bunyoni rero yambaye kiruruma, ntazi yari, ntavuga, ntashobora gufungura. N'umuntu uri ngaho abo muryango wiwe batanguye kwihebura, batanguye kuvuga ko umwanya n'umwanya Bunyoni ashobora gupfa. Ndakwibutse ko muri Kigarama 2023 sentare nahinyuzwa y'u Burundi yari yamuciriye umunyororo wo guherayo, yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kugerageza gutembagaza ubutegetsi, ndetse no kugirira nabi ubutunzi, ndetse no kugira ubutunzi budasiguritse. Kuva aciriwe ubwo rubanza, ariko
arakorera umunyororo wiwe mu ibohero rikuru rya Gitega imbere y'uko ajanwa kuvurirwa mu bitaro. Isoko ryacu riti ararembye cyane, amahirwe yo gusubira mu ibohero rikuru gupfunga ubuzima bwiwe bwose ni make. Ivyo ariko arabamwo n'umwansi wawe akomeye ntiwoshobora kubimwipfuriza. Niko umuntu yabonye amagara ya General Ngiyome Bunyoni yatumenyesheje. Birababaje. Uwo rero avuga ko amagara ya General Ngiyome Bunyoni ameze nabi cyane, ko atacize igihe ariko ashobora gutora kamitende. Bara natwe rero umwanya n'umwanya turabandanya kubashikiriza updates, amakuru agezweho kuri General Ngiyome Bunyoni, aho byinshi kubiriko biramuvugwa ko ndetse n'ibiriko birabera mu butegetsi kubera Bunyoni tuza kubigaruka ko mu nkuru zacu zo hanyuma. Ibihe byiza kuri mwese.